kino gihe mu Burundi haravugwa cyane gose ivyo bintu vy'amarozi, ibintu vyo kurya isumu, abantu bakavuga ko bashobora kuba babijya mu manza, abandi bakabihabwa mu bubare canke mu bidandazwa bitandukanye aho baba baciye. Biravugwa cyane, turamaze kumva yuko n'ahatari hake ngo abantu batonda imirongo ari myinshi mu makartie atandukanye, aho biba bivugwa ngo n'abantu bagiye kwirogoza, donc kwirukisha mu byo baba bahawe nk'ibirozi. Murumva yuko igihugu cy'u Burundi kigeze ahatemba, nivyo hariho intwaro y'ubwicanyi, mugabo iyo hageze ibintu nk'ivyo nukuvuga ko igihugu kiba kiri vraiment mu bihe bidasanzwe. Iyo hageze aho ahantu hose wumva abantu bavuga bati naka yahawe uburozi, naka yari uburozi, twamutwaye kwirukisha, murumva ko bibabaje, ariko vyerekana aho igihugu kigeze. Ariko rero ivyo bibabaje kuko mu mvugo y'abategetsi muze mwumvirize, mu mvugo zabo zose nta numwe muzumva ariko aravuga ivyo bintu, kiretse rimwe rimwe na cane cane nka President Ndayishimiye ngo arakunda kubivuga, ariko iyo yanyoye ari mu bagenzi bariko baravugana niyo kenshi ngo baza bavuga ngo ariko basha mu burozi buzomara abantu. Urumva ni ibintu bavuga mu ntamatama, ariko mu mvugo y'abategetsi utigera wumva, bisigura ko ako gacerere vyerekana ko bafite ico babiziko. Ivyo rero birababaje cane gose, ariko rero ubwo ruhagarara mwumva batera mu Barundi, icyo kibi bariko barakorera Abarundi, nabo ntimwibaze ngo ntibabikoreranira hagati yabo muri ubwo butegetsi bubi nyene bwa CNDD-FDD, barabikoreranira kandi bibateye n'ubwoba. Murazi hariho abamaze kuvugwa yuko bashobora kuba barishwe n'uburozi, muri abo hari abo tumaze kuvuga nk'umuhisi yahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza, hariho uyu yari umuyobozi mukuru w'igipolisi General Godefroid Bizimana, baravuze nawe baratubwiye mu bategetsi nyene ko bamuhaye uburozi, murazi ko yapfuye. Hariho uyu no musa twari umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo, naho batabitomora ariko biravugwa kandi turabifitiye amakuru, bavuga yuko nawe bamuhaye uburozi, kuko n'ubu n'amagara yiwe bishobora kuba ngo vyifashe nabi cyane. Ivyo vyose rero murumva ko barakwegeye akaga Uburundi, ariko nabo ntibibasiga inyuma. Mufate nk'akarorero mwibaze, turafise amakuru neza cyane duhabwa na bamwe mu bategetsi nyene batwibwirira yuko muri kino gihe uno munsi mu nama zitandukanye bagira hagati yabo badashobora kwizerana uno munsi ngo basangire nk'ibifungurwa bimwe. Abategetsi bandi bagira inama hanyuma bakaja gufungurira hamwe bagasangira bimwe, ubu unyi muri bo benshi ntibikiba. Turafise uburorero bwaho nka President Ndayishimiye ngo atuma ko abantu hariya iwe mu Kibimba warafise hoteli, hakagenda nk'abagenero abakuru mu mugambwe bagashika, kandi bagenda bashikira no mu hoteli yiwe. Mugabo mwibaze yuko ngo basigaye bagenda mu miduga yabo baduganye ivyo kurya. Urumva kwitekerera nk'abana bimwe vy'amabwata tartine, bakagenda ugasanga. Yego, reka nongere ndabahereze ikaze abanywanyi b'ibiganiro vyacu, abadukurikiye ndetse n'abariko baratwumviriza muri uno mwanya. Uyu ni umumenyesha makuru Bob Rungurika, umwe mu bantu bakurikiranira hafi ibibera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Arasanzwe aravuga ku ngingo zigiye zitandukanye. Muri no misi hariko haribonekeza ibigendanye n'ishano rirakomeje kuvuza ubuwanga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho abanyagihugu benshi batanguye kugenda bavuga yuko leta y'u Burundi yibereye mu gacerere, aho itariko irashaka kuba yogira ikivuga nyine ku bigendanye n'amashano ariko aratangwa cane cane. Noneho bikaba byaravuye mu banyagihugu basanzwe, ubu ngubu bikaba biriko birinjira na cane cane imbere mu bayobozi canke mu ndongozi nkuru z'igihugu. Amakuru akomeza kugenda tugeraho barimwe baramagana canke bakagiriza leta y'u Burundi ko yibereye mu gacerere nyine kabarongoye u Burundi kuvyerekeye ishano ririko rero rirabica bigacika mu gihugu, ngo ni ikubera nyine bazi iyo ryazananye. Umenyesha makuru Bobo Rungurika avuga yuko ariko naho nyine iryo shano rihaze Abarundi kandi n'umundi ribateye umutima uhagaze, n'indongozi nkuru cyangwa zikuru z'igihugu ntizitekanye mu manama abahuza n'umukuru w'igihugu, ngo barasigaye umwe wese agenda yitekereye utwo yivunisha nyine umusase, gutinya guhabwa ayo mashano. Ngira ngo abantu benshi batanguye kugenda barabigarukaho cyane cyangwa barabivugaho cyane,
narijya barabonye ibyarabaye nyine ku minsi Petero Nkurunziza yarahoze atwara Burundi yarasubiriwe na Evariste Ndayishimiye canke General Neva mukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi, ariko muri no misi ibintu byongeye gukomera nyuma y'ibintu bikomeje kugenda biravugwa ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo. Abantu mwaba mutwumviriza mumenye yuko uyu mutegetsi atameze neza, mumenye yuko amagara yiwe atifashe neza, nubwo byama bitavugwa canga se ngo bitangazwe cyangwa bitomogwe na CNDD-FDD cyangwa indongozi nkuru z'igihugu. Bamwe mu begereye nyine CNDD-FDD baremeza neza yuko uyu mutegetsi atariko aramererwa neza, ataryohewe n'ubuzima, kumva z'amagara yiwe nyine atifashe neza, ndetse amakuru atugeraho akaba avuga yuko mu bikorwa bya CNDD-FDD ahasigaye haragenda abandi bategetsi nyine bamwe basanzwe baragenda bakamuhagararira kumva z'uko amagara yiwe atameze neza. Muri CNDD-FDD duhereye kuri nyakwigendera Petero Nkurunziza, uyu ni umwe rero mu bantu bavuga yuko yoba yarahawe ishano, ndetse tukagera kuri Lieutenant General Nshimirimana Adolphe ndetse na General Major Guillaume Bunyoni. Uyu we nyine ni umwe mu bantu bari mu ibohero rikuru rya Gitega aragirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nawe ibintu byaragiye biravugwa cyane. Ndetse tukagaruka kuri Reverend Kuriyo, ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Uyu mugabo nekereza yuko amagara yiwe atameze neza, ariyo yongeye gutuma ibintu byongera gukomera, aho abantu benshi bariko baribaza ati ni ukubera iki nyene abantu bagwaniye muri CNDD-FDD ndetse bakagwanira kubohoza igihugu twama tubona bagenda bamwe baca baraducika, abandi bagaca barafungwa, abandi bagaca barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Aha niho rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi na cane abandi banyagihugu babona uburyo rero ibintu byifashe, bavuga yuko ibintu bitifashe neza, bagasaba yuko nyine hokogwa impinduka canga uburongozi bw'igihugu bugaca buratanga imihoho. Ibi ni ibyifuzo bya bamwe, ariko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe avuga yuko aba yiteguriye 100% guhangana n'indongozi zimwe na zimwe zitariko nyine ziramufasha kurongora neza igihugu. Ndetse mu minsi mike yiheze aherutse kugaragaza neza yuko nyine atiyumvisha ingene Uburundi bukenye, mu gihe yasanze nyine ubutaka bwose bw'u Burundi huzuyemwo ubutare. Akaba yaravuze yuko ubushikiranganje bubijejwe aribwo rero nyine abanyagihugu bahanze amaso, mu gihe nabo nyine bataca baragira ibyo bakora ngo bahindure canga se nyine ubwo butare babubyaze nyine umusaruro, ayo mahera mva makunga aboneke, ibyo bitoro biboneke, ibintu bizoca biramira nabi mu Burundi. Ni mu gihe kandi ibingibi biriko biraba mu Burundi bariko baritegura amatora, ariko aya matora nayo yarakomeje kugenda aravugwaho byinshi, turabigarukaho. Ariko kandi turaza kugaruka kubikomeje kugenda biravugwa, aho umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yumvirije inkuru rero iri kwiraturuka Induta mu gihugu ca Tanzania, hari inkambi y'impunzi z'abarundi. Hari imwe mu mpunzi z'abarundi nyine iherutse kuboneka yaraciwe umutwe nyine, aho yavuze yuko Uburundi bwakora ibishoboka byose bukazana nyine izo mpunzi z'abarundi. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mutwumviriza muno no mugoroba, ikaze kuri mwebwe mubana natwe 5 kuri 5, ikaze kwatwumviriza kuri uyu wa gatandatu nyine turi kwigenekerezo rya 22 Ntwarante 2025. Ikaze kwatwumviriza bari mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu yandi makayitsi hamwe namwe mu bisagara bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze, turabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikaze kuri mwebwe kandi mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga binini, namwe turabahaye ikaze ndetse turanabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kandi kuri mwebwe nyine mukomeje kugenda murakurikira amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu makungu ya kure. Mwese reka twizere ko mumeze neza, tubifurize kumererwa neza. Urashobora gupyonda handitse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze, urashobora no gutanga ivyumviro byawe, ibintu bigaca biramira neza cyane. Amakuru yacu reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru agendanye n'ishano ririko riravuza ubuhuha. Ngira ngo abantu benshi bibuka General Guillaume Bunyoni atarafungwa, ari igihe kimwe yigeze guca ariko arabwiriza mu ishengero nyene, ariko aratambutsa ubutumwa. Yaravuze ati ngaha mu Burundi abantu basigaye barakoresha amashano, abantu basigaye baritwaza amashano. Ibi bintu yarabivuze mu gihe amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko nyine
mu Burundi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriceka Reverend Ndikuriye nawe yaba yaramaze guhabwa ishano, ndetse uno mwanya amakuru atugeraho nyine akaba asigura yuko nyine uyu mutegetsi amagara batifashe neza, nubwo yari yaratoye kamitende nyine avuye kwivuriza mu gisagara ca Dubai nyine muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariko nyine amakuru avuga yuko amagara yiwe atameze neza, nubwo CNDD-FDD itariko irabitomora neza ngo ishimangire ndetse inemeze ko uyu mutegetsi atamerewe neza nyine, cyangwa se nabo mu muryango we bakaba bariko batarabitomora neza, amakuru ariko aradushikiraho ariko amatwi adusumira avuga yuko uyu mutegetsi amagara yiwe yoba atifashe neza. Umumenyeshamakuru Bob Rungurika rero amenyesha yuko leta y'u Burundi yibereye mu gacerere, aho itariko irashaka kugira icyo yavuga ku bigendanye n'amashano ariko aravuza ubuhuha, ariko ikibazo ntago ari ibintu biri mu banyagihugu gusa, ahubwo ni ibintu byamaze kugenda birashika no mu bandi bategetsi bakomakomeye cyane. Ngira ngo ijwi twotanguranye ya Bob Rungurika waryumvirije ingene ibintu bigenze cyangwa se uburyo ibintu byifashe nyine, yasobanuye yuko nyine ibintu bikomeye cyane cyane mu ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi uno mwanya amakuru akomeza kugenda tugera abantu bakomeza kugenda bibaza ibintu biriko birashikira nyine kuri bamwe mu bantu baragwaniye muri CNDD-FDD baragwanira kubohoza igihugu c'u Burundi. Ngira ngo abenshi ndetse n'umwe mu bantu uyu Bob Rungurika yaje kugenda araheraho yavuze ku munsi Petero Nkurunziza yoza aratwara Burundi, ku rupfu rwiwe benshi ntibaruvugaho rumwe, bavuga yuko nawe yoba yarahawe ishano, ndetse hari n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Lieutenant General Nshimirimana Adolphe, uyu nawe nyene yari umutegetsi akomeye cyane mu Burundi, hakiyongeraho undi muntu nyine nawe ngira ngo ari mu ibohero rikuru rya Gitega General Aregiyome Bunyoni, yarahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi, yarasubiriwe na General Gervais Ndirakobuca, hakiyongeraho uwundi nawe avuga ko yagwaniye nyine muri CNDD-FDD nyine mu kiroberi cya CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo, ubu tuvugana bivuga yuko amagara yiwe atifashe neza. Abantu baragwaniye iki gihugu bigaragara nyine nta numwe yobipinga nyine ibihanganye muri CNDD-FDD, ariko kugera ubu ngubu bose baratakaje ingufu n'ubudahangagwa. Abantu bariko baribaza ibintu biriko biraba, ndetse bagashingiraho bavuga yuko igihugu cyaba kigiye gusambuka, bagaca baramenyesha yuko nyine ibintu byo bitameze neza no hagati mu mugambwe. Icyakora umukuru w'igihugu c'u Burundi ntahengeshanya gusaba abanyagihugu nyine gukomeza kumufasha mu kugera ku mbona kazoza Urundi bwihaye bwo kuba buteye imbere nyine, akavuga yuko yiteguriye guhangana nyine na zimwe mu ndongozi nkuru z'igihugu zama zirashobora gukomeza nyine gushaka kugarura Urundi muri kahitse. Haramaze gupfa rero nyine n'abakihari, ariko kandi igitangaje impfu z'abamaze kurengana nyine nta muco uhari, nyine abakiri mu byabo nabyo ni ibipfungu gusa, ku buryo ubona yuko ata bintu nyine biriko birasobanuka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho avuga yuko aba bantu bose twavuze ari abantu nta muntu n'umwe nyine bigaragara neza yuko icyo yaba ari karazira canga icyo yoba yarazize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko yiteguriye guhangana n'ivyo bibazo byose bigiye bitandukanye, ndetse akaba akomeza kugenda ashimangira yuko uko byogenda kose azohangana na bamwe mu bantu bashaka gucafuza igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko rero atumviriza ingene Burundi bukenye cyangwa uburyo indongozi nkuru z'u Burundi zokabaye ziramufasha mu gushikana Burundi ku mbona kazoza Burundi bwihaye, arizo zaba ziriko zirafata iya mbere mu kugerageza nyine mu gushaka nyine gusubiza inyuma Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi uno mwanya akaba atariko yumviriza ingene ibintu byoba byifashe kugira ngo abantu bavuge ngo Burundi burakenye, nyine mu gihe avuga yuko yazengurutse igihugu c'u Burundi ndetse henshi akaba yarahasanze ibigendanye n'ubutare. Ibice byinshi by'igihugu nyine ubutare bwokikijwe abarundi buriko buribwa izuba riva, abari kubwiba nyine leta irabazi. Nk'uko bigaragara amakoperative arenga 200 ari kwimba ubutare mu kigega ca leta ni zero, ahasigaye Neva rero yaraciye atangaza yuko nyine atumva ingene abarundi bakenye bakabura ifaranga canga se amahera mvamakungu ndetse n'ibitoro n'ibindi nk'ibyo ngibyo.
ukazobona leta aho rero umwenegihugu yidoga, perezida akidoga, abashinga amateka uko nyine iyo leta ibifise ikibazo gikomeye cane co gutera imbere nk'uko vyuma bigaragara. Ariko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kuvuga yuko nyine agiye kwifatira mu minwe ibikorwa nk'ivyo ngivyo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'indongozi zo mu bushikiranganji bw'amazi, amasoko ntangangufu kugira barabire hamwe rero aho ikiringo c'imisi 100 bihaye kigeze. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragaragaye yidoga ko rero atumva impamvu Burundi bukenye, afatiye ku nzuzi ziri mu gihugu, ubutare bwuzuye igihugu, ariko Burundi bukabura amahera mvamakungu yo kugura ibitoro nk'uko abantu bakomeza kugenda babivuga. Uwaramutswa igihugu kandi yaravuze ijambo ritangaje avuga yuko yazungurutse igihugu cose asanga ubutare ni injyana wenyine, ariko aza gusanga hariko rero amakoperative arenga 200 ariko uyu mu butare ariko mu kigega ca leta ntihagire ikintu na kimwe gishikamo. Aragira ati mu Burundi turafise amakoperative yimba ubutare ashika ku 200, ati mugabo mu kigega cy'igihugu hinjiramo ubusa. Ahangaha rero nyine yacaga amenyesha yuko hoba hariko abantu bariko baranyuruza ibintu. Evariste Ndayishimiye avuga ati hamwe rero twofuta ubushikiranganji bw'amasoko ntangangufu, ubutare n'agataka, arico rero abarundi bohomba, aho riratanga akarorero ko n'ubushikiranganji bw'intwaro ibereye bwafutswe kandi ntacyo abarundi bahomvye. Kubw'ivyo rero nyine vyerekana ko ataco bwari bumariye abanyagihugu. Arongera ati maze imisi ntembera ndaba ibijyanye n'ubutare mu gihugu narumiwe, turashobora kuvuga gute ko twoba dukenye? Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene avuga yuko Burundi bufise umurima weze, Burundi butegerezwa kwikora ko rero akibaza avuga ati tubura iki kugira ngo twimbure umurima weze. Uwaramutswa Burundi avuga yuko kandi ubwo bushikiranganji bushatse Burundi bwoshika rero kumbona kazoza mu myaka itarenga 5, kuko rero nibwo abarundi bahanze amaso. Hari ikintu kibabaje kandi kigoye kwiyumvira ndetse no kumva ndetse no gutahura ingene perezida yokwama nyine yidoga imbere y'abenegihugu, abari kwiba ubwo butare arabazi neza, mugabo bikanga ko nyine adahana canga se nyine atabahagarika. Niko rero umwe mu bakurikirana hafi ibera mu Burundi yama aravuga, ni mu gihe benshi bavuga yuko mu Burundi ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cane cane ibikorwa bigendanye nyine no kuba haba hariko abantu banyuruza amatungo y'igihugu, byinshi umukuru w'igihugu yoba bizi, ariko kandi abandi bakavuga yuko nyine umukuru w'igihugu atoca nyine aramenya ibintu byose bigiye bitandukanye. Ariko ari bamwe batajya umunwa bakavuga yuko mu Burundi hoba hari n'amasosiyete yiwe canga se yo mu muryango wiwe nyine nayo yoba ari muri ivyo bikorwa. Ariko gushika uno mwanya ikigaragara umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko yiteguriye guhangana n'ivyo bikorwa byose, yiteguye guhangana n'ibindi byo byose kumvo zo kugira ngo ahangane n'ivyo bikorwa. Umushinga amateka Honorable Agatogwa asabamenyesha yuko mu gihe mu Burundi hitegurwa amatora, akavuga yuko kandi Burundi bwaragize ikibazo cy'impunzi nyinshi ziri mu bihugu bigiye bitandukanye. Amenyesha yuko mbere yuko amatora yoba nyine hakuriye kuba harabwa ingene ibintu byogenda, impunzi z'abarundi ziri mu makungu agiye atandukanye zigaca ziragarukanwa hano mu Burundi kumva zo kugira ngo ibyarabaye muri 2015 bitazosubira canke iryo barajyaraguye mu Burundi bitazosubira kugwa mu Burundi. Akamenyesha yuko mu gihe byaba bimeze gutyo Uburundi bwoca buratekana ukamera neza. Inyuma y'inkuru ibabaje cyane yimwe mu mpunzi z'u Burundi iherutse kuboneka nyine yaciye umutwe nyine ni induta mu gihugu ca Tanzania. Turabwira ko mu makuru yacu akurikira, bashimire ko bananya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya.